dusabe. Mukama akari mu bushaho bwose n'icyumviro cyose biragaragara mu maso yawe kandi nta kinyegezwa kikurengana. Kunda rero twuzuze mu mutima wawe yawe mutyorore ibyiyumviro by'imishana yacu niho rero tuzoshobora kugukorera urambutse no kugukorera uko bikwiye. Iyo dusabeje ubuzima bwawe bukaba bwacu buramusaye ubuzima bwawe n'amakamera yose. Ibyo dusoma bitanga ibikorwa by'abatumwa muri ibyo minsi Pawulo yabajije abanyamisiyanoka y'Antiyokiya ya Pisidiya ati bana ba mwebwe bana b'umuryango wa Iburahimu namwe mubaha Imana ni mwebwe ijambo ry'ubugingo ryarubakiwe. Abanyaburahimu n'abakuru babo barahakanye Yesu, barahakana n'abahanuzi bari bateganije ibyari bisomwa ku Isabato, barabinaniza n'umukira wo kuva basaba Pilato bamwice kandi ata kintu cyo kumwicisha bamusanzeyo. Bamaze kurangura ibyanditswe kuri we byose bamukura ku musaraba baramubambura. Ariko Imana iramuzura mu bapfuye, nawe amara iminsi itari mike yiyereka udasiba abari baturanye nawe kuva mu murage gushika i Yerusalemu. Ubu nibo byabona by'imbere y'igihugu cyacu. Natwe nyine turabamenyesha kandi muziza Imana yaraganye basukuru ko Imana yatubanguye twebwe babo mu kuzura Yesu nk'uko byanditswe mu Isaburi ya kabiri ngo umwana wanjye nakubyariye uyu munsi. Iryo ijambo ry'Imana. Muremere Imana munyemere nanje. Mu ngoro ya data hari ibibanza byinshi, ahandi ho nari kubabwira kuko ngiye kubategurira ikibanza. Nzogeza ngaruke bajane hafi yanje kugira ngo aho ndi habe hariho muba namwe. Kandi aho ngiye murazi inzira irorayo. Bamubwira ati Mukama ntituzi iyo ugiye inzira irorayo twimenya tuti. Yesu aramubwira ati jewe ni inzira ukuri n'ubuzima, ntawe uja kwa data atanciye. Dushemeze ijambo ry'Imana.
turabamenyesha inkuru nziza. Umuhango byatangaye basoko yarawuranguye kuzura Yesu wacu. Ngiyi inkuru nziza Pawulo yashiriye abantu b'Antiyokiya y'Pisidiya, amaze kudondora ibintu byose kuva Imana itora Aburahamu gushika kuri Yohana Batista, acagira ati mu by'ukuri ibyo byose twababwiye aho twashaka kubashikana inkuru nziza twabazanye. Imana yararanguye imihango yose yahaye basoko mu kuzura Yesu wacu. Bavuganye ngiyi inkuru nziza ndabatumiriye ngo twakire natwe dushikane aho yashikanye abayakiriye muri Antiyokiya y'Pisidiya. Inkuru nziza yakiriye aho yatashije ntimusibe Imana munyemera. Twakiriye inkuru nziza yasangijwe na Pawulo mu Antiyokiya y'Pisidiya, ntidusubira gusiga umutima kuki Yesu tubisize niyo tubatana mbega yarasigaga n'umutima. Yesu yarasigaga n'umutima, yarasigaga n'umutima. Ndabona ko bidasubira n'umutima. Yesu yarasigaga n'umutima kandi yarasigaga n'umutima kugira ngo umutima wawe urawukunda. Mbega ko iki yawe kubera ntizigiye kandi Yesu amagisigiye yawe binazinaga yawe rero yabikunda umutima wawe urawukunda. Yego cyane byarashize arasiga n'umutima. Imana iratubwira ko yasigaye n'umutima ngo Yesu uyu arasigaye n'umutima. Uracabwira abigishwa biwe ngo ni ukuri ko ndababwiye umwe muri bo bagafungura abantu bose bakasigaye n'umutima. Yego cyane byarashize arasiga n'umutima. Mugabo gusiga n'umutima kwiwe ntikwari nk'uko iwacu, kandi byarashize igihe nawe gusiga n'umutima arakurengana. Mu by'ukuri Yesu arasiga n'umutima kubera iki? Yasiga n'umutima kubera icyo n'ububisha bw'abantu. Burya iyo umuntu asanga n'umuntu w'intungane akazi ikibi n'ikinyoma, iyo ashyize imbere y'umuntu w'ikibi n'ikinyoma biramurengera, umutima ugatundura mbere ugasimba. Birashoboka ko abantu bamera gutyo. Gusimbwa n'umutima kwiwe kwari uko. Ntiyasimbwa n'umutima nk'uko badusimbwa n'umutima bagaciga imbuto, bagaca ubwenge, bagaca umutwe, bakavuga ibyo batovuze. Oya, Yesu ntikwari uko. Yarasimbwa n'umutima kubera abona ikibi kiri mu bantu, abona ingene abantu bashobora kuba babi, yitegereje n'ibyo bimirije kumugirira, akavuga birashoboka ko abantu nagaburiye, abantu nakoreye ibitangaro bavugira rimwe ngo nabamwe n'abandi, atari gusimbwa n'umutima ko guta ubwenge no guta ubwoko no guta uruhu. Amwe umuntu avuga yakuyoboya ntiyigera atakaza amahoro, ntiyigera atakaza ikimugize. Mugabo byarashika akababara ku mutima hamwe n'umutima utigagizwa. Mbere byarashika nawe yiyibutsa wese kubera adategejwe n'abantu bashobora kumera gutyo, agahabwa akazuka mu bapfuye. Yazutse rero avuga ati ntimusige n'umutima. Emera Imana munyemere nanjye kubera iki? Kubera iki? Burya abantu benshi basigaye n'umutima kubera ko
utazi cy'umurangi arasinda n'umutima sibyo ejo ntahuzi hirya y'ejo ntahuzi ugasinda n'umutima ugasanga utazi n'umutima ariko umunsi ejo uko hameze ntagusinda n'umutima umuntu asinda n'umutima kuko atazi yava n'iyaje iyo umuntu atazi yava n'iyaje arasinda n'umutima ariko ubuzi yava n'iyaje ntasinda n'umutima kuko arazi yava n'iyaje umuntu kandi ashaka gusinda n'umutima kuko yumva ko ari wenyine yirya akimara adafite umuhagarikiye ariko umuntu afise umuhagarikiye azi ko atashobora kuba ntasinda n'umutima avuga ko uhagarikiwe niwe aravuga. Iyi nkuru nziza rero abanyabizigiya babwiye ni uko ibyo bitatu bitagisubira kuba natwe turamenye iyi nkuru nziza. Imana y'abasokuru yarahanguye umuhango yari yatumenyesheje ku bahanuzi mu kuzura Yesu mu bapfuye kubera ko Yesu yapfuye akazuka ntawe ugisinda n'umutima kuki kuko inzira yaruguruye amen inzira ziruguruye ubu inzira ziruguruye ntawe ugishobora kudutangira mu nzira inzira ziruguruye hari ugeze kuntangira ngo kadusubire inyuma sisubire inyuma kuko inzira yaruguruye inzira yaruguruye inzira iruguruye ubu turafitwa ruguru ijuru riruguruye amen kandi sinabikwa ndababesha jewe nzoca mu ijuru Jenzo jamuru nane tuzoja cyane na uzoja cyamutoje tuzoja mwijuru hari umupatiri yigeze kurwara bita depression mu gihugu bwa Buraya aragira ubwoba rwose kubera ibicumuro yakoze ngiye kumuramutsa ngo dusangire imisa acarambya ati jewe naho tugaje gusangira imisa jewe ndafise ubwoba bwose ko nzohaparija kumuriro ni pati wowe uzoja ngo ndafise ubwoba nzohaparija kumuriro ujanwa n'iki ngo kubera igicumuro nakoze ngo mfise ubwoba ko nzohaparija kumuriro hanyuma ndamubwira ibyo bicumuro rero n'ababikoreroba tuja muri sanda bikuye si icyo gusa maze kumwereka ngo n'ubu numva ngo mfise ubwoba ngo ko jewe nshobora kuja mu rugo none ibyo bicumuro byose nakoze nta n'ikintu ukaba rero ushobora kuja mu rugo jewe ndakubwiye ko utazoja mu muriro kuko umuriro nuwabiyumvira ko badakeneye ikigongo cy'Imana wewe ko wemera ko ukeneye ikigongo cy'Imana ntuzoja ngo nibyo acaraca mu maso ngo tugendereho gusubiza ca turagenda turasoma imisa duhejeje imisa acarambwira ngo pati ngo kakajambo kazabwira ngo kakandikira mu gitabo cy'abakiza kandi igitabo abakiza bose barabika yego cyane zana ndabwira acarambwira n'itanu ncandandika kuri uyu munsi w'itariki ndazivuga jewe patiri Amandoka ndemeye ko patiri Engelbert Rottenschlag atazoja mu muriro kuko umuriro wagenewe abiyumvira ko badakeneye ikigongo cy'Imana cyandasinya kandi narabyemeje kandi azoja mu ijuru yarashingiye ukaba nawe umaze kuba umupatiri wiyumvira ko uzaza mu ijuru zana ikaye ndagusinyira zana ndagusinyira kuko ijuru ryagenewe abiyumvira ko badakeneye ikigongo cy'Imana umuntu wese azi ko akeneye ikigongo cy'Imana
naho yoba yafashwe ari mu bubisha butagira uko bungana, uwo wese yemera ko akeneye ikigongwe cy'Imana azoja mu ijuru, kuko ijuru ni iry'abemera ikigongwe cy'Imana. Aleluya! Ukaba rero wemera ikigongwe cy'Imana, ukaba uzi ko ukeneye ikigongwe, ukaba uzi na by'ukuri ko ukeneye ikigongwe, ukaba uzi ko narabisiye arabisoma aca aranezerwa. Jeje ndamusezera n'iki haheze umwaka yaciye narasubiye gusengera kumva yiwe ndavuga ngo naramusinyira ndakira si ukuvuga ko igihe ari genda gitaha mugabo uritanga ndamunsi kandi uritanga ndazi ko n'umubisha amaze kumusabira ikigongwe ku musaraba akamubwira ati Mukama niwashika mu bwami bwawe uranyebuka, yaciye amubwira ati uyu munsi nyene tuzoba turi kumwe mu iparadizo. Aca aramusinyira nanjye ndabasinyira. Ntimusinyire n'umuti jewe rero n'ukuri ntababeshya jenze jamujuru kubera icyo sinsimbwa n'umuti. Uyo wese azi ko ijuru ry'ubururu, inzira y'ubururu ntaziragusiga n'umuti. Iri jambo rya Yesu ntimusimbwe n'umuti, emera Imana munyemere nawe. Uyo wese yemera Imana akemera Yesu ntashobora kuva mu bintu ntashobora gusiga n'umuti. Sauvant ce que nous méritons, ariko we ntacyo murumva. Uyu Dismas arengera ibyo yakoze, ni ukuvuga arengera abakeneye Mukama n'amashami kandi gahoranye. Uyu wese yemera akemera akeneye ijuru none usuzuma kuzira n'umutima. Iyo mva ndahaza, iyo nja ndahaza, kandi uyo nyene azonshikanayo turi kumwe uyu munsi ari muri jewe. Aho nja hose tuba turi kumwe, ndi kumwe nawe ubutakibabwirira gusa kumwe n'ubuzi sinsubira gusiga n'umutima. Kandi yagiye abwiye ngo ngiye kubategura ikibanza zemeze ngaruke kubajyana kugira ngo aho ndi haba ariho muba namwe. None rero isura gusiga n'umutima, ikibanza cyanjye ubu kirateguye, ubu intebe yanjye ndazi irateguye neza. Umunsi umwe nzogenda kuyibadarara. Ntugire ubwo wasinze cyane iwawe ndafise iwanjye. Kubera ibyo iyi nkuru nziza yanjye Mesiya ni iyacu uyu munsi, kandi uyakiriye ni ukuri ntuzira gusiga n'umutima. Nta cyatuma rero wa mukristo we usimbwa n'umutima, kuko inzira iruguruye. Iyumva urahazi, iyujya urahazi, inzira ijyayo yaruguruwe. Uwayuguruye ni uwo nyene yiyita inzira, kandi uyicamo muri kumwe, kandi urazi neza ko niwamumwemera ukemera ko ukeneye ikigongwe ciwe uzoshikana. Uyu munsi inema twosaba abavuga ni inema y'ukwemera. Dusaba inema y'ukwemera. Emera Imana munyemere nanjye. Emera Imana, ukwemera Imana, ukwemera Yesu Kristo, ukuvavanwa n'ibigirwamana byose, ukuvavanwa n'ibyo byose bikura ku Mana. Tukemera Imana ko ariyo buzima bwacu, ko ariyo nkingi n'inginzo yacu, ko ariyo iduhagarikiye, ariyo ifise mu gihe, kandi akabishobora kudushyikira ikagera. Ukwemera Imana ibyo birabohora, biratanga amahoro, kandi bituma umuntu arushaho. Ntimusige ngiyi inkuru nziza yavugiwe Antiyokiya,
ngiyi nkuru nziza iri uno munsi ngaha mu Burundi. Ntihagire umunyabwenge muri mwe bw'akazi batita gusubira gusenga n'umutima. Mwabyumvise ga rero mukumva usibye n'umutima mu akazimatike muramubaza gusembesha umutima n'iyi zamikaye gusenga zamikaye ikaye y'abashyitsi ndagusimbisha umutima n'iyi kuko ibindi byose gusimbisha umutima byo ngaha ku isi n'ibindi igikuru n'iki ndazi ko ndatangaje ndazi ko ndatangaje ndazi neza ko ndatangaje icyo cyonyine kirambuye mbega ibisigaye n'ubukene mbega ibisigaye n'indwara mbega ibisigaye n'ingwano mbega ibisigaye ndazi ko ndatangaje mu gihugu cy'ubudage dusozere kuri iyo ntara ahantu uwitwa Hitler yari yegeranije abantu bagomba kwicwa. Abantu benshi bari aho babita kandi concentration batangura kuvuga yawe basiba Hitler basiba abadage basiba abatware babo baravuga basibana umugabo umwe akaguma yitekanye amenyesha gushika abandi bose bamuhindikira ngo be wakivagunduwe ikivagundu mu kidage nta sinzi ngene bakivuga be wakivagunduwe aho kumumenga sinzi we nuziko mwaturariye gupfa badushe ntabwo bakica kumenga ibyo turimo nta na kimwe bikubwira yigumira teka jewe ico nzi kimwe dawo mw'ijuru arazi neza ico kimwe dawo mw'ijuru arazi neza ico kimwe dawo mw'ijuru arazi neza ico kimwe ntimusige muti emera Imana munyemerera kuko dawo mw'ijuru arazi neza ico kimwe umwana w'umwe turukiye yaje kukidushyikiriza cyangwa kukidushikana nubagira amanukira cyangwa kugira ngo umuntu wese amushikane ku cyo akeneye urakaza